Bisanzwe je maze umwanya maze igihe kitari gito ndiko ndaraba ibibera mu gihugu kuva umukuru w'igihugu ahari uwo munsi Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi. Hari ibintu vyinshi yagiye aravuga mu madiskuru hari ibintu vyinshi yagiye aravuga vyerekana yuko umenga aratahura ibiba mu Burundi, nta kintu na kimwe kiba atabazi. Rimwe rimwe hari n'igihe ashikiriza amajambo ukabona yuko ashatse kuvuga yuko hari abantu batwara b'abategetsi badashoboye akazi yabahaye. Tugatangazwa no kubona rero abo bantu babandanya bahari. Muribuka mu misi yeze ariko aravuga uwujejwe OBR ingene atavyifatamwo neza, ariko ntikibuza aho gushika uwo munsi akiri ku agitwara OBR. Kandi twobibutsa yuko abo bantu bose bashigwaho na decret ziwe, donc amategeko ayishira, donc ni wabashiraho n'atabari wabashizeho. Abandi usanga bashigwaho n'izo bita decret, n'izo bita ordonnance ministérielle, no kuvuga bashigwaho n'ubushikiranganje. Ubwo bushikiranganje nabwo niwe aba yarabushizeho, no kuvuga ko niwe afise ibintu byose mu minwe, niwe afise ubwo butegetsi bwose bushoboka. Ico tumusaba gushika uwo munsi si ukuvuga ko tumubwira ngo kora igikora kiriya, no kumubwira yuko ashira mu ngiro ivyo aba ariko aravuga ko ashobora gukora, no kumubwibutsa akazi ajejwe nk'umukuru w'igihugu, hanyuma agakore, areke kuguma avuga, ahubwo ashire mu ngiro ivyo asabwa gukora, kuko impanuro yarazihawe zitari nke. Uyu munsi rero twebwe tumusaba yuko yova mu gace yarimwo, yova mu kuntu atabona kandi atishira mu kibanza c'abanyagihugu atwara ngo abone umubabaro wabo, ashire mu ngiro ivyo byose asabwa gukora, kuko abihererwa amategeko. Mu gihe naho atoshobora kuba afise ubwo izo nguvu nk'izo twibaza ko afise ahabwa n'amategeko, ashikiriza ubutegetsi, ave ku butegetsi, hanyuma haje habishoboye. Nitaba ivyo naho atubwira aho bigoranye, atubwira uwo muntu amubuza gukora, uwo muntu amubuza gushira mu ngiro ivyo amategeko amuhera uburenganzira. Nivyo nasaba. Hanyuma muri iryo kete, kubera ko ari kete riba riri ku mugaragaro, ntibiba bisigura ko ari we wenyene riraba, no kuvuga yuko ryandikiwe we mugabo, kubera bari ku mugaragaro abantu bose bararyumva. No kuvuga hari ibintu vyinshi umwe mu vyajejwe abona ati iyo bija hose naje hari amakosa noba nkora, agaca ayahindura. Twibaza rero yuko ubutumwa twatanze bushobora gushika kubo buraba, hanyuma ibintu bihinduke, kuko bigeze habi, igihugu kigeze habi. Murabibona namwe ubutunzi aho ngere bumeze bw'igihugu, twovuga n'ubutunzi aho nta n'ubukihari, tukabona ubuzima bw'abanyagihugu ngere bumeze muri kino gihe. Ibintu byose bisa nko bibura, ibitabuze navyo bikazimba. Ego nivyo nashatse kuvuga muri iryo kete.